rw'amashirahamwe aharanira neza y'umwenegihugu akorera ku bijanye n'amatora mu Burundi. Itangazo ryugururiwe kuri bose nimero 02/2024 rijanye n'ingene amatora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 ariko arategurwa na leta y'u Burundi hamwe n'izindi nzego z'igihugu. Urunani nyafrika rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike akorera ku bijanye n'amatora mu Burundi ubona ko amatora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 atari igikorwa ca leta y'u Burundi n'umugwiseni gusa, ariko ni igikorwa cokorwa mu nyabune nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aguma ahimiriza abenegihugu bose baba mu Burundi ndetse n'abanyamahanga baba hano. Dusaba gutsimbataza ibikorwa vy'iterambere vyo soko ya demokrasi mu Burundi, aho yabivumereye mu Kirundo kuri uyu wa 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 mu nama rukokoma y'inyabune mu Burundi. Nk'uko umurundi wese abizi, inyabune igizwe n'iyi migwi ikurikira: ubwa mbere abenegihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe ubutungane. Muri iri tangazo rigira kabiri ryo muri ntwarante umwaka w'2024 twashimye kubasangiza ibikorwa bimwe bimwe muri vyinshi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaranguye bijanye no gutsimbataza umugambi w'igihugu, aho mu mwaka w'2040 Uburundi azoba ari igihugu cifashe, mu mwaka w'2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere. Uwo mugambi nawo akaba ari inkingi idasanzwe ya demokrasi n'amatora mu Burundi. Ubwa mbere kw'igenekerezo rya 31/0 umwaka w'2024 nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaragiranye urugendo shure mu ntara za Gitega na Karusi n'abubahwa indongozi 20 zirongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Aho hose Sebarundi yabagenduje ibice biriko birarangurirwamwo imigambi itandukanye y'iterambere. Aho yaboneyeho kubasaba nabo bogenda aho baherereye bo n'abanywanyi babo bagakora nk'uko babisabwe na Sebarundi. Ikindi cigwa kirimwo nuko muri kino gihe twimirije amatora, imigambwe yokomeza cane kwigisha abanywanyi babo nyabuna ibijanye no kwiteza no kugwiza ibikorwa vy'iterambere, kuko amatora ari igikorwa kimwe mu bindi bikorwa biriko birarangurirwa mu gihugu. Urunani Oadame Burundi rurakenguruka cane, rukengurukira Sebarundi n'imigambwe yitavye akamukiwe. Aho dusaba n'iyindi migambwe itari yitavye ico gikorwa
gufatira kuri ako karorero keza cane. Ubwa kabiri, kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakoranije mu ntara ya Kirundo abagize inyabune aribo bagizwe n'izi nzego zikurikira. Ubwa mbere, abenegihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe ubutungane. Iyo nama nyene icubahiro yayikoranije mu ntumbero yo gusuzuma ingene umutekano n'imibano vyifashe mu gihugu hamwe no gufata imyanzuro y'ingene umutekano wokomezwa mu gihugu cacu dufatiye kuri urugamba rwo kurwanya ubukene no gutsimbataza umutekano mu gihugu cacu, vyo soko ya demokarasi n'amatora meza yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 mu Burundi. Urunani Owadame Burundi rurafise ivyo ruca rusaba inzego zikurikira. Ivyo urunani Owadame rusaba leta y'u Burundi: ubwa mbere, kuronsa urwego ruhurikiwemwo imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, ico twovuga mu rundi rurimi rw'igifaransa forum des partis politiques, uburyo bukwiye n'abakozi bakwiye kugira ngo ubwo rwego rushobore gukurikirana no kwigisha inyifato ibereye abarongoye imigambwe muri bino bihe vy'imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora. Ubwa kabiri, kuronsa vuba na vuba urwego CNC uburyo bukwiye, abakozi bakwiye n'ibikoresho bikwiye kugira ngo rushobore gukurikiranira hafi ibikorwa vy'ibimenyesha makuru muri bino bihe vy'imbere y'amatora, mu matora ndetse n'inyuma y'amatora, kuko tuzi ko hariho ibimenyesha makuru mu bihe vy'amatora vy'akahise vyarenga karimbi mu kurangura umwuga wabo. Ubwa gatatu, kuronsa uburyo amashirahamwe yishinze guharanira ineza y'umwenegihugu ku bijanye n'amatora kugira ngo bayakurikirane neza imbere y'amatora, mu matora hamwe n'inyuma y'amatora, ndetse ivyo bikaba vyose vyotuma n'ayo mashirahamwe nyene ashiraho igitabo cayo c'inzira kizobafasha gukurikirana neza amatora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027. Ubwa kane, gushiraho itegeko rigenga inama nkuru y'ugwaruka na rirya Uburundi bwasinye itegeko rya ONU 2250 riha uburenganzira ugwaruka kuja mu nzego zose zifata ingingo mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubwa gatanu, gushiraho vuba amategeko azogenga imirimo y'intara n'amakomine, bimwe mu vyosahiriza umuguseni mu kurangura neza igikorwa baraye batumwe n'abarundi. Imigambwe, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, amashengero n'iyindi migwi ihurikiwemwo n'abakenyezi n'ugwaruka, nabo nyene boterera ivyiyumviro mwishigwaho ryayo mategeko.
gufasha kugira ngo urwaruka n'abakenyezi ruzobandanye kwizerwa mu nzego n'abarundi zifata ingingo nk'uko leta y'u Burundi yateye igikumu ku mategeko mpuzamakungu ariyo Résolution de l'ONU de 1250 en faveur des jeunes et 1325 en faveur des femmes. Ubwindwi gutunganya vuba na vuba ibijanye no gutanga karangamuntu katiganwa mu ntumbero y'uko iyo karata yokoreshwa mu matora twimirije yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 ikazoba iri ku giciro kitavuna, kimwe mu vyo gabanya abidogera karangamuntu kasanzwe kakarondegwa vyoroshe. Uwadame Burundi irasaba umugwi seni ibi bikurikira: gutegura integuro y'uburyo bwose bukenewe mu matora yo mu mwaka w'2025 kugira ngo abipfuza kugira ico baterereye bose babone aho batangurira mu gukora. Ubwa kabiri, gushiraho ikigega kimwe kijanye n'umugambi w'amatora aho abipfuza gufasha mu matora boshira uburyo bwabo. Uwadame Burundi irasaba abarongoye imigambwe ibi bikurikira: kwigisha no gushira ku kivi abayoboke babo bafatiye ku mpanuro n'inicubahiro yabatekereye kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 aho yiriwe arabigisha ingendo bofata yo kugwiza ibikorwa vy'iterambere kugira ngo dushikire iryahangiro ryo mu mwaka w'2040 aho igihugu kizoba ari igihugu cifashe, no mu mwaka w'2060 aho kizoba ari igihugu giteye imbere. Gufasha kugira ngo urwaruka n'abakenyezi bazobandanye bizegwa mu nzego zifata ingingo nk'uko leta y'u Burundi yateye igikumu ku mategeko mpuzamakungu ariyo Résolution de l'ONU de 1250 en faveur des jeunes et 1325 en faveur des femmes, mu kubapanga mu bibanza bashobora gushigwamwo mu matora nabo bagatorwa aho umukenyezi n'urwaruka batorenga ku nomero ya kabiri ku rutonde rwo kwitorezamwo mu matora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027. Kwitegura gushiraho abarundi nyamwinshi bazoba bashize mu bijanye n'ibizova mu matora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027. Kubera ko muri kahise twabonye abarongoye imigambwe imwe batera uruhagarara mubo barongoye mu bihe vy'amatora hisunzwe itegeko rigenga imigambwe mu Burundi, abo basabwa kuguma hafi y'abayoboke babo ku rwego rw'igihugu, mu ntara, mu makomine, mu mazone ndetse no gushika ku rwego rw'umutumba. Bakomeze ibikorwa vy'iterambere aho bari batekanye kuko ivyo biba vyubaka ubumwe.
Uwadame Burundi rurasaba amashirahamwe aharanira ineza y'umwenegihugu n'amashengero ibi bikurikira: gukomeza ibikorwa vy'iterambere no gutsimbataza amahoro n'umutekano, kuko twarabonye ko muri kahise hari amashirahamwe n'amashengero bitwaye nabi uko bitabereye mu kwifatanya n'abagomvye gutembagaza igihugu cacu. Kwitabira vyihuta igikorwa cose cosabwa na leta nkozi kandi mvyeyi ibicishije ku mugwi seni mu ntumbero yo guterera umuganda wabo ku bijanye n'amatora yo mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027. Uwadame Burundi ntihengeshanya gusaba imigwi itandukanye, irasaba no ku mugwi w'igihugu uharanira agateka kazina muntu mu Burundi CNDH ibi bikurikira: kugwiza inguvu mu bijanye no gucungera agateka kazina muntu imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora, kwiyamiriza imvugo, ingendo n'inkoro iyo ariyo yose idaha agateka umuntu aho vyozanana hose. Ubwa gatatu, kugwiza ingendo mu gihugu hagati kugira ngo bibonere n'amaso yabo ingene ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi kifashe muri rusangi. Uwadame Burundi irasaba urwego ruhurikiwemwo imigambwe ibi bikurikira: kwigisha abayoboke babo ku bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano imbere mu matora n'inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027. Ubwa kabiri, kwigisha abarongoye imigambwe kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba amategeko agenga imigambwe mu Burundi, kuko bimaze kugaragara ko imigambwe imwe imwe idashikana ubutumwa bwabo ku banywanyi babo mu nzego zo hasi. Ubwa gatatu, kwigisha abarongoye imigambwe ku nzego zose ibijanye n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora. Uwadame Burundi irasaba ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi mbere no hanze y'u Burundi ibi bikurikira: gutanga amakuru yatohojwe neza kandi ahumuriza abarundi n'amakungu, guhugura abamenyesha makuru babo kugira ngo barangure umwuga bazi neza, gukurikiza ku munsi impanuro bahabwa na leta ibicishije ku rwego CNC, gukoresha imvugo ataho yegamiye iharanira ineza y'umwenegihugu, kumenyesha abarundi intambwe iyo ariyo yose ishikirijwe n'umugwi seni kugira ngo abarundi bagume batekanye muri bino bihe vy'amatora kandi bari mu bikorwa vyabo. Uwadame Burundi irasaba abenegihugu ibi bikurikira: kubandanya bakora ibikorwa bibateza imbere imisi yose, kuko mu gihe c'amatora ibikorwa birabandanya, kanatsinda amatora atsimbatazwa n'ibikorwa vy'iterambere. Kwirinda abasesankuyoze batifuza ineza y'igihugu na ntaryo, kwitabiseni bazobararikira. Uwadame Burundi irasaba amakungu n'inshuti z'u Burundi ibi bikurikira: guterera mu vyo leta y'u Burundi izoba ibasavye vyonyene atakwivanga.
ubwa kabiri kwitegura guterera bimwe biboneka mu mugambi w'igihugu wo mu mwaka w'ibihumbi 2040 aho igihugu kizoba ari igihugu cifashe, no mu mwaka w'ibihumbi 2060 aho igihugu kizoba ari igihugu giteye imbere. Mu gusozera no gukenguruka, OADAM Burundi irasaba amashirahamwe yishinze guharanira ineza y'umwenegihugu mu matora n'imbere y'amatora ibi bikurikira: OADAM Burundi irakengurukira abubahwa bakurikira, duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ingene yama yitanga atiziganya kugira ngo igihugu gishishikare kuba igihugu cifashe. OADAM Burundi irashimira umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano n'abamufasha bose. OADAM Burundi irashimira urwego CNC. OADAM Burundi irashimira umugwi seni kuba udahengeshanya gukora utiziganya mu bijanye no gutegura amatora yo mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027. OADAM Burundi irashimira ishirahamwe riharanira ineza y'umwenegihugu Forcone F. Rirashimira kandi ishirahamwe riharanira ineza y'umwenegihugu SIDEP. Rirashimira kandi ishirahamwe riharanira ineza y'umwenegihugu SIPEDER. Ishirahamwe kandi riharanira ineza y'umwenegihugu Make Burundi. OADAM Burundi irashibandanya ishimira diaspora y'u Burundi. Irashimira ishirahamwe riharanira ineza y'umwenegihugu YERI. Sisebe mu bikorwa vyabo byo gutsimbataza umubano mwiza mu budasa bw'abarundi. OADAM Burundi yiyemeje kwamana ntaryo itera intege uwo wese canke urwego bariko barakora kugira ngo umugambi w'igihugu wo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 twamurikiwe na Sebarundi uje mu ngiro, kuko niwo soko ya demokarasi n'amatora meza yo mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027 mu Burundi. Bigiriwe imuramvya n'usanzwe arongoye OADAM Burundi, urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, agaharanira ineza y'umwenegihugu mu matora, imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora. Nsavyimana Pamphile, murakoze, Imana yo mwijuru ibahezagire. Ifu kawunga gamuke mubona, ifu yaciye tuyiteguye kuva itanguye gukorwa, nta yindi fu numva no kwifuza gusumira umuryango uyiriye no kuri nta yindi wosura gusuma kuva ije ishitse, nta yindi ndasura gusuma atari kawunga gamuke iwacu. Nitwa Niyonzima Dieudonné, umudandaza waho muri komine ya Bukeye. Nkaba kuva tanguye kudandaza ifu y'ibigori, muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Iyi fu ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Bredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane, abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi
ntiyabibagiye ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'aka kanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri ferme integre de Runyami akura kuri 76 66 ubusa 5 ubusa. Aha ferme integre de Runyami muzoba mumbarira.